Ejo igenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2024 hahoze isoko nkuru y'igisagara ca Bujumbura, hari nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro, aho inkozi y'ikibi ikora iterabwoba yatera igisasu ntezwantoki ku benegihugu bari barindiriye amamodokari kugira ngo batahane. Hanyuma haciye hakomereka ubwo nyene abashika 38, muri bo 5 bakaba barababaye cyane, abo bose bakaba baciye bajanwa kuvuzwa, kandi akaba atawitavye Imana nkuko vyagiye biravugwa mu makuru yagiye arashikirizwa. Muri ico gihe nyene hariho yindi nkozi y'ikibikorana nizi yateye ikindi gisasu ntezwantoki hariya mu Ngagara, hafi yaho babika igitoro hitwa Libajas. Ntawe hakomerekeye, ariko wari agiteye wenyene caramukomerekeje, nci yafatwa afatanwa n'igisasu kigira kabiri yagomba kandi atere, hanyuma acabanza kujanwa kwa muganga. Murabona ko agitengatiye amaboko. Ububisha bw'iterabwoba bugira kabiri nubwabaye igenekerezo rya 5 Rusama uyu mwaka nyene w'2024, aho nk'igihe c'isaha 2:20 z'ijoro abandi babisha bari muri uwo mugwi nyene bateye igisasu ntezwantoki hariya mu Kamenge ku kirabu bita Bar du Peuple, aho nyene bahateye ico gisasu, bongera baratera n'ikindi ariko kitaturitse. Bari bahateze n'ikindi bombe zimwe bikorera bita Molotov, naco nyene nticaturitse. Aho rero hakaba hari abenegihugu bashika kuri 6 baciye bakomereka, umwe mbere bamaze kumushikana mu bitaro yahavuye asandaba kubera ibikomere. Ubundi bubisha bugira 3 ari nabwo bwaherewe ko n'izi nkozi z'ikibi nubwabaye igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024 hariya mu Ngagara muri quartier y'Icumi, aho nk'igihe c'isaha imwe n'igice babisha bakoresha iterabwoba bagerageje gusambura ivyuma vy'umuyaga nkuba bita transformateur bibiri, kimwe kaba arico cononekaye cyane. Naha nyene uwariko arabikora yaciye afatwa, amatohoza yaciye abandanya, baranamufatana n'ibindi vyuma yari gukoresha mu gusambura ibindi vyuma vy'umuyaga nkuba nk'ivyo. Inyuma rero ya buno bubisha bw'iterabwoba, inzego zijejwe amatohoza zaciye zikora akazi kazo nkuko zama, hanyuma zirashika kuguhagarika aba babisha tuberetse bashika kuri 6. 5 bafashwe imbere, ugira 6 akaba yafashwe ejo ahejeje gutera ico gisasu hariya mu Ngagara. Wa mbere rero muri bano babisha yafashwe hariya mu Ngagara ahejeje gutera igisasu biriya vyuma vy'umuyaga nkuba, n'uyu yitwa Butoyi Emery, bakaba mutazira Isa. Uyu rero akaba yavutse mu mwaka w'1996, avukira ku gasozi Nyakijwira, ni muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Amatohoza amaze gukorwa baciye bamusangana n'ibindi vyuma bishika 4 bita dynamite bisambura ivyuma nka biriya vy'umuyaga nkuba canke ibiraro bita dynamite Exploger TMV6 zishika kuri 4. Uyu rero kugira ngo akora ivyo vyose, amaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi yasanze hariho uwamutegereye kugira ngo amwakire yongera mutunge muri iyi minsi yose yamaze atarakora ubwo bubisha. Uwo nawe nyene yarafashwe n'uwo twaberetse yitwa Nsabimana Canesius batazira Gasongo, akaba yavutse mu mwaka wa 1974 ku mutumba bita Musama
muri komine ya Kayokwe mu ntara ya Mwaro. Uyu abajijwe avuga ko yigeze kuba inyamiramabi mu myaka kuva mu mwaka wa 1996 gushika mu mwaka wa 2000, hanyuma yahavuye atoroka ubwo rwego rw'inyamiramabi rw'ico gihe. Hariho n'abandi babiri bafashwe nabo nyene bari binjiye kugira bakore ivyo bikorwa vy'iterabwoba, ariko bobo bafashwe batarabikora. Umwe yafatiwe mu Kigobe ngahe mu gisagara ca Bujumbura, uwundi nawe afatirwa mu Kayanza. Uwafatiwe mu Kigobe n'uyu yitwa Ndayikengurukiye Godin, akaba yavutse mu mwaka wa 1988 ku gatumba Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Uwundi yafashwe atarakora ubwo bubisha n'uyitwa Mpawenimana Siker batazira Maistoma, akaba yavutse mu mwaka wa 1990 ku gatumba Kivumo komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Uwundi yafashwe kuri ivyo vyabereye mu Ngagara n'uwitwa Nahimana Hermenegilde. Uyu nawe akaba yavutse mu mwaka wa 1966 ku musozi Musongati muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Akaba kandi yarabaye umusirikare, akaba yari igisongerezi c'umusirikare, akaba ubu yari mu karuhuko k'izabukuru. Uyu rero bikaba vyabonetse uyu rero ni numwe bamwe bafatwa bariko bagomba gusambura biriya vyuma bari bapangiyeko, kuko urya yabakiriye yabanje kubakira mwijabe aho yari yigize baje bacungera amazu y'abantu abasiti, amwakirira aho yacungera, hanyuma bavaho baja gupanga inzu y'uyu Mukukuruke. Kandi uyu Mukukuruke yaramenye neza ibiriko birabera muri izi nzu, kuko nibi vyuma bimwe bisambura bijya bivyuma vy'amatara bimwe vyafatiwe iwe, kandi yaramenye neza ibiriko birabera muri izi nzu bikorwa n'aba bantu, nta na kimwe yigeze avuga. Vyerekana rero ko yari kumwe nabo muri uwo mugambi w'ububisha. Wanyuma agira gatandatu yafashwe n'uyitwa Buhungu Vena. Bwa mbere na mbere twagira tumenyeshe yuko dufatiye ku matohoza amaze gukorwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira, bano bantu bategurirwa mu gihugu c'u Rwanda, nukuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu c'u Rwanda mu gihugu c'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara, kugira ngo begere ku rubibe rw'Uburundi aho bashobora guca binjira mu gihugu c'u Burundi. Iyo baje rero murumva ko hariho ababakira baba baramaze kwitegura kugira babakire bakabatunga, mbere urumva ko babapangira n'amazu. Aha mbere twamenyesha yuko nk'uyu yitwa uyu yakiriye urya yateye ibyo bisasu vyo kuri mu Ngagara ku vyuma vy'amatara, urya yamwakiriye inyamiramabi zigiye kumufata, yari afise na telefone, yaciye yandika ubutumwa bwihuta, yandikira umuntu bita Pacifique Nininahazo. Usanzwe muzi yuko kubera ububisha amaze kwagirizwa ivyaha bikomeye vyo guhungabanya agateka kazi na muntu ngaha, yaciye ahunga, ariko murazi neza yuko yamaze no gucirwa urubanza. Yaciye amwandikira rero ubutumwa bwihuta amubwira ngo bwa bundi baramfashe, ngo uraraba uzomvugira. Ubwo butumwa n'ubu buracari muri iyo telefone yafatanywe, abariko baratohoza office ngaha. Vyerekana rero uruhara rwa bamwe mu Barundi basanzwe baramaze gucibwa imanza z'ububisha, babandanya bagira no mu bubisha bw'iterabwoba nk'ubu muri kino gihugu c'u Burundi. Abantu rero turabisubiyemwo, bategurirwa binjirizwa bagategurirwa mu gihugu c'u Rwanda, niho bigishirizwa ibi bikorwa ububisha bw'iterabwoba n'igihugu c'u Rwanda, kigaca kibarungika mu gw'iterabwoba Red Tabara, nawo ugacubegereza ku mbibe z'u Burundi, bakabona kwinjira umwe buke, hanyuma bakazobona gukora buno bubisha bw'iterabwoba. Ikigira kabiri nuko twagomba guhumuriza abarundi bose,
tubamenyesha yuko buno bubisha bw'iterabwoba bwakozwe inzego zijejwe amatohoza no gukingira bene gihugu zaciye zija ku kivi zirakora birashimwa. Murabona yuko hariho abamaze gufatwa twaberetse ngaha, hari n'abafashwe bagiheza kubikora. Tukamenyesha rero yuko izi nzego zijejwe amatohoza zibandanya igikorwa cazo co gutohoza kuri aba bamaze gufatwa no ku bandi batarafatwa, kugira ngo uwo wese azoba yaragize icyo afasha bano bantu canke akorana nabo muri buno bubisha afatwe, ashikirizwe ubutungane buze mu kubita intahe mu gahanga. Aha rero tugaca dusaba abene gihugu bose kurangura neza uruhara rwabo mu bijanye no kugwanya ububisha bw'iterabwoba, batange amakuru hakiri kare ku bajejwe amatohoza, ku bajejwe umutekano, kugira ngo bano bantu bafatwe batarashobora guhungabanya umutekano w'abene gihugu.